Okay, murakoze cane abo dushoboye kuba dutanguranye ubu nyene. Ubwa mbere na mbere ho ndabaramukije, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Abari ku murango mwiriwe neza cane, abari mw'ijoro namwe mwiriwe, kandi abari mu gitondo nabo mwaramutse. Nkuko mubona titre ya spec cane cane kugira ngo umwe wese muko abona ibintu, kuko nta na rimwe abantu bigera babona ibintu co kimwe. Nibaza ko hari ntibizonakunda, abantu bose ntibashobora kubona ibintu kimwe. Je ndashobora kubona yuko leta kanaka iriko irakora ibintu vyiza, iriko irakora ishika kw'iterambere abenegihugu bayo, uwundi nawe akabona yuko iyo leta atakigenda. Urugero exemple nshobora kubaha ni leta yari iyobowe n'umuhisi Kadafi. Abantu benshi bamwe babona yuko leta ya Kadafi ari leta y'abadictatere, ari leta ikora nabi. Hari n'uwo bari kugira ngo aje kuba muri Libya akavyanka. Hari n'abandi nabo bazi neza yuko leta ya Kadafi yari leta nziza cane, yari leta ifasha abanyagihugu bayo, igeza iterambere ku benegihugu bayo. Rero abantu ntibashobora kubona ibintu co kimwe, ariko muri demokarasi uwo mutabona ibintu co kimwe ntiyarakwiye kuba umwansi wawe, kandi nuko arakwereka yuko ivyo uriko urakora canke ivyo uriko uravuga atari vyiza, nawe nyene ntiyarakwiye kuba umwansi wawe. Rero niyo mpamvu nari nifuje yuko tuza gusangira ijambo n'abantu bamwe bamwe tutabona ibintu co kimwe, kugira ngo hariho ivyakozwe vyiza vyo gushima, urashobora kubitubwira tukabishima. Ubundi oya, ivyakozwe kandi nivyo vyari bikenewe cane cane ku benegihugu, nawe ukaduha ivyo bintu tukabirabira hamwe. Hanyuma twese hamwe nk'Uburundi twifuza kubaka Uburundi bufise iterambere, Uburundi bwubashwe mu makungu, tukabubona twese, kuko nibaza ko ihangiro rya twese ari ukubona Uburundi bwacu buteye imbere, bufise ibendera rihungabana mu makungu kandi bwubashwe. Rero ntatevye nari nashatse kugira introduction ntoyi kuri leta ya CNDD-FDD. Leta ya CNDD-FDD ifata ubutegetsi mu 2005, murambabarira, mu 2005 ndibuka neza nari nkuze, ariko nubwo ntari bwagere gutora. Ico gihe twararyohewe cane, kuko habaye amatora. Murabizi amatora yaramaze igihe kinini ataba mu Burundi, hanyuma haba amatora, niho twatanguye kubona za ndirimbo zihayagiza CNDD-FDD, imidundo kw'ibarabara, propagande. Nibaza generation Z reka generation Z canke generation ya nyuma, reka mvuge ngo generation y'abavutse inyuma canke imbere gato y'intambara yo mu 1993. Ryari irya mbere tubonye ivyo vya mitingi, ryari irya mbere n'ukuri, kuko abandi babibonye 1993 Ndadaye ariko aritoza. Rero urumva igihe cari gihaciye cari kinini. Rero abarundi isinzi twari turyohewe tuzi ngo hagiye guhinduka ibintu, kuko ryari n'irya mbere tubonye ivyo bintu. Rero leta ya CNDD-FDD baraje bariyamamaza, nukuri abarundi sinzi barayitora, kuko bari bakeneye impinduka ry'ivyari bimaze imisi biba, aho mu Burundi twari dufise ibibazo bishingiye cane cane ku migambwe, ku moko, mu mabarabara, mu makartier, ugasanga ari amakartier yitiriwe ubwoko runaka. Ivyo vyose nibaza ko abarundi sinzi cane cane aba mu gisagara ca Bujumbura bari bakeneye impinduka, bari bakeneye kubona ko hari ibintu bihindutse mu gihugu. Rero niyo mpamvu nibaza ko CNDD-FDD yatowe ku rugero ruri hejuru, hanyuma mu nama nshingamateka bagira ubwiganze bubonekera uwari we wese. Hanyuma mu nyuma iyo nama nshingamateka iraheza yemeza Pierre Nkurunziza ngo aserukire umugambwe CNDD-FDD, yongere abe n'umukuru w'igihugu. Donc amaze gutorwa nk'umukuru w'igihugu yararahiye, abarundi isinzi bariruhutsa. Ni naho hasohotse n'indirimbo mu mutwe yanje iracari
yavuga ngo ijambo mwatubwiye nkuru nziza turacarishima ngo ryama mwiruhutse ngo abarundi mugiye mbambwiye bigirane ngo mu ntumbero nziza yo kunywanisha abarundi bose ugwiza ibiganiro n'umuhari wariko uragwana Jean warumva amajambo yarimwo yari amajambo y'ihumure wumva yuko n'icizere abarundi bafitiye uwarahejeje gutorwa ngo aramutswe Uburundi rero ico gihe nukuri novuga wari umuco yari lumière ije mu Burundi kuko twumva yuko hagiye guhinduka ibintu vyinshi cane ko hari hamaze igihe Uburundi buri mu bibazo bikomeye kandi biboneka aho twageze aho dufata igwambargo duhura n'ibibazo vyinshi bigiye bitandukanye rero ntarandiriye ngo mpave mvuga amajambo menshi muri ico gihe cose abana bakiri bato novuga bimwe nababwira ngo generation y'inyuma y'intambara twebwe twari tubona yuko ibintu twakuriyemwo twumva amabombe twumva amagrenade twumva ibiki twumva hari amakari tudashobora kujamwo twari dufise umwizere munini cane yuko ivyo bintu bigiye guhinduka tugiye kumera neza mu gihugu cacu cane ko twari duhejeje kwinjira no muri ayo matora ari ryambere tuyabonye hanyuma CNDD-FDD irafashe ubutegetsi buragiye neza mu mwaka wa 2005 gushika muri 2010 twarabonye mw'ibomborabombora ryabaye twatanguye no kumvira amajwi y'abanyamakuru bamwe tutari tumenyereye ama société civile harimwo novuga periode ya 2005 à 2010 hariho ikintu novuga demokrasi yo ubwigenge bwo kumenyesha amakuru cane ko za RPA zabonesha baracishako ibiganiro bagakritika umukuru w'igihugu bagakritika abantu abadepite abaministre ukabona yuko nubwo bafungwa ntivyaca bihagarara nk'uko bimeze uno musi rero niho twumviye amaterme y'ibomborabombora mu gihe habaye ibintu bagwanye muri CNDD-FDD bacanyemwo muribuka ya Hajabu n'abadepite 20 nimba bari 22 muribuka ibintu vyinshi vyagiye biripasa muri uwo mugwi wa CNDD muri uwo mugambwe wari utwaye igihugu uhagarariye inyungu za CNDD-FDD cane hanyuma ukaramutswa n'igihugu rero mu gihe ivyo vyose vyariko biraba hari ikintu kinini abarundi bari biteze hari ikintu kinini wewe uri ngaho uriko uranyumviriza wari witeze kuri jewe ubwanje ikintu ca mbere nari niteze yuko leta ya CNDD-FDD nk'umugambwe uvuye mu bibazo wahoramwo mu ntambara nk'umugambwe uvuye kugwana uri kuharanira demokarasi nk'umugambwe uvuye mu masezerano ya Arusha nari ndawitezeko ibintu bitatu ikintu ca mbere kwari ukunywanisha abarundi bose biciye mu guhana abantu bari baratumye Uburundi busubira kuja mu bibazo bitagira izina inyuma y'amatora yari yabaye mu 1993 nari niteze kubona badushirira hariya imbere bakatubwira bati aba nibo bagandaguye incungu ya demokarasi Perezida Melchior Ndadaye ivyo bintu nivyo nari niteze cane kubona kuko ibintu vyari gutuma abarundi sinzi bagira icizere c'uko ubutungane bugiye gukora kw'izina ry'ubutungane atari kw'izina ry'abari batwara igihugu ico ni ikintu ca mbere jewe nari niteze kuri CNDD-FDD nk'umugambwe wagiye kugwana nk'umugambwe wari uhejeje kuramutswa igihugu ufise amabanga ahambaye y'igihugu nari niteze yuko tuca tubona abakoze ibara mu Burundi bakagandagura incungu ya demokarasi Perezida Melchior Ndadaye bahanwa bakerekanwa ico ni ca mbere je nari niteze kuri CNDD-FDD ica kabiri nari niteze yuko wa mugwi wo kumenya ukuri guhana no kurekuriranira nk'uko vyari biri mu masezerano abarundi bari barasinyiranye iyarusha apana umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira oya umugwi
wo kumenya ukuri, guhana no kurekuriranira ujaho ukiga kahise k'Uburundi ata kintu na kimwe bahishije, hanyuma Uburundi bukabona guhamba kahise kabi bukavansa muri kazoza keza. Ivyo nivyo nari niteze, ariko uyo mugwi ugiyeho ubu mu misi iheze, naho ingene wagiyeho n'ingene ukora jewe wapi sinshobora kwemera, n'ivyovamwo vyose sinshobora kuvyemera. Ntushobora kumbwira ngo umugwi ushizweho ugaca ufata abantu bari muri CNDD-FDD gusa, akaba ari uha uyo mugwi, ugafata abakomiseri, abantu nabo nyene bashobora kuba bafise ibintu bagirizwa bakoze, ugaca ubabwira ngo genda mushire ngo uyu mugwi ndawushira. Ivyo woshiraho vyose muri uriya mugwi, nimwaja gusoma neza amasezerano y'Arusha, wari umugwi uhuriyemwo n'abarundi bose, imigambwe presque nka yose, n'abanyamahanga kugira ngo bashobore kumvikanisha, bashobore kuza barasukamwo amazi, bashobore kutagira aho bapansha, bategerezwa kujamwo. Uwo niwo mugwi wari kuza utubwira ukuri, ugatohoza, hama ugashira ivyaha vyakozwe aho, ivyaha bibabarirwa bikababarirwa, ivyaha bihanwa bigahanwa, ko hari ivyaha bitababarirwa. Ico nico twari twiteze, ku bwanje jewe nari niteze ko CNDD-FDD yokora ariko itigeze ikora. Ico ni ica kabiri. Ica gatatu, nari niteze yuko mu myaka itarenga 10 ikibazo c'amoko mu Burundi kizoba cavuyeho, kuko twari duhejeje kubona yuko abarundi sinzi bagiye hamwe bagatora CNDD-FDD. Muribuka propaganda zabaye, CNDD-FDD nukuri yaratowe mu makartier yose y'igisagara ca Bujumbura. Jewe nzi neza abantu bayitoye bavuga bati ahwi turaruhutse, tugiye kubona umugambwe wagiye uharanira yuko umurundi wese ahabwa ijambo ufashe ubutegetsi. Twari twiteze yuko uca unwanisha abarundi bose, kanatsinda ugitangura wari urimwo abarundi sinzi bose. Rero je nari niteze yuko ikibazo c'amoko mu myaka 10 CNDD iri ku butegetsi, ata mutegetsi n'umwe nzosubira kumva kivuze, ata mutegetsi n'umwe azosubira kuvuga imvugo wumva ko ziri mu bwoko. Ivyo bintu nivyo nari niteze ku mugambwe CNDD-FDD, ariko tugiye kuraba siko vyagenze. Rero iyo yari intangamarara nashimye kubaha kugira ngo ntange ihangiro ry'ikiganiro tuza kugirana. Ni ikiganiro kiza kumara amasaha 2 gusa, ntigiteba, hanyuma duhana ijambo, umwe wese aratubwira ico yari yiteze. Nkuko nabivuze, uwumva afise avuga ati jewe ivyo CNDD nari ndayiteze ko nibi vyarakozwe, ivyiza nibi ndabishima, nukuri ijambo ni iryawe ntiwitinye. N'uwundi nawe avuga ati jewe nukuri mu vyo nari niteze nta kintu na kimwe cakozwe, nawewe ijambo ni iryawe, dusangira ijambo. Rero nibaza ko ngira ntangure guha ijambo barishaka, hama tuganire, kubera ko nibaza yuko dukeneye yuko abarundi dutangura kwiga kuvuga, dutangura kwiga kuganira, dusohora ijambo. Uno musi ubuhinga bwa none bwarateye imbere, abantu barahawe ijambo, bararose uko bashobora kuvuga aho bashobora kuvugira, hanyuma ababijejwe ejo canke ejo bundi bakavyumva. N'ababijejwe bakuru, ba bosi bakuru, aribo batora, aribo bashiraho abategetsi, bakavyumva. Ico nico kintu gihambaye cane cane. Ivyo tuvugira hano ku maspace, abategetsi ubwabo baravyumva, na ba bosi bakuru ni wewe mwene gihugu ufise power yo gushiraho uriya mutegetsi kanaka, wewe urafise iyo power. Rero uri bosi mukuru, ivyo tuvuga uravyumva. Ejo iyo hageze gushiraho decision ifadika, ni wewe ufise ijambo rya nyuma. Rero reka dusangire ijambo. Ndabona Mutama Maxime yashitse. Maxime ndakora mu kica. Mwiriwe neza Wilson. Mwiriwe, giraho ubasanga ijambo.
Yego namwe urakoze gutegura iki kiganiro. Urumva iki kibazo washyize ngaha vraiment ni vyiza ko tukiganira ko tukaraba turabe ivyo umuntu yiyumvira ko ingene yavyakiriye, hama turabe peut-être n'icyo umuntu yokosora. Erega urumva twese turabarundi, gukeburana si bibi, gukeburana si bibi. Hama uvuga ko azi byose canke ari umuhinga aba yihenze, mugabo umuntu wese yumvirije habaye dialogue abantu bavuganye, hama vyama turungurana. Okay, jewe personnellement muri rya periode sinari Burundi, mugabo ivyaberaho narabikurikirana. Urumva harya basinya amasezerano y'Arusha, ndibuka urumva hari Buyoya, hama barashiraho Buyoya bavuga bati Ndayizeye niwe azogusubirira, hama amatora abe muri 2005. Mengo niko vyagenze. Hama amatora aba muri 2005. Effectivement naravyumvise, abantu benshi ubwoko bwose baratoye CNDD-FDD kandi birumvikana. Urumva ivy'ingwano n'ibiki habaye ibintu vyinshi. C'est vrai, urumva umuntu ntiyibagira ingorane zabaye za Buta, za Bugendana n'ahandi. Mugabo urya abarundi turazi turarekuranira kuko naho CNDD yagirizwa ibintu bimwe bimwe nka bijya vy'Ibuta n'ahandi, twaravuga tuti reka tubahe chance turabe ko bikosora, baze bakorera ari abarundi bakorera Uburundi. Jewe vraiment ndi umuntu ndashobora kurekuranira nkavuga nti reka tubaho umwanya, hari naho bagize ikosa urumva agashavu n'ibiki. Rero baratwara, mugabo naho ntari hafi naza ndumva utuntu hirya no hino. Urabona kuri Rajabu, bon à l'époque urabona hatwara Peter Nkurunziza president mukuru w'umugambwe akaba Rajabu, hirya no hino hakaba utuntu bavuga semo batangura kugira ibihuha ngo si Peter twara ngo ni Rajabu. Havuga nti aho nta problème, kubera en démocratie nivyo umugambwe uratsinda, uragira amatora ugatsinda, mugabo après watsinze le gouvernement en place itegeza gutwarira bose. Donc naho bose inama bagirana mu mugambwe ntushobora kuza kuvuga ngo president w'umugambwe ni batwara gusumba president w'igihugu, ça pas de sens. Naciye mbona nti aho rero hagiyemo ingorane, kuko president ko yari Nkurunziza niwe yarajije Uburundi, niwe yategerezwa gufata ama decision akomeye, hama akavyerekana commander in chief. Donc commander in chief hajya niko bakunda kuvuga mu Cyongereza le chef de l'armée, hajya bavuga chef de l'armée no kuvuga c'est quand même ingabo, urabona nizo zikomeye, mugabo no mu bindi byose mu pouvoir de décision yose president burya n'umuntu akomeye cyane ni gihangana. Rero iyo batangiye gusuzugura president niba bimeze neza, ça veut dire que haba hariho un pouvoir parallèle, iyo nayo si nziza ku gihugu, surtout au niveau économique. Uca usanga nk'abahome d'affaires abaki ugasanga batanguye kugira ibibazo, aho ko bagiye bituye ministère canke ministre ari nk'ibintu barondera no bagacavuga ngo ca mu mugambwe. Natanguye kuvyumva gutyo nk'ibihuha, urumva sinari hafi, bavuga ngo nta kintu ushobora kuronka udaciye umugambwe. Donc aho naciye mbona amadute, mugabo urumva vyari ibintu vy'ibihuha twumva gutyo. Rero biraduga, mugabo amahoro yarahari effectivement, naravyumva ko amahoro ahari, abantu bidegemvya bagatembera mu gihugu cose. Jewe umengo sinibuka neza, umengo natashe bwa mbere Burundi muri 2011 ou 2012 quelque chose entre les deux début, mugabo natashe definitivement 2012, natashe Burundi 2012 gukora, kuko navuga nti jewe naba hanze kandi sinabimeze merewe nabi, mugabo navuga nti mu Burundi ni sana plus à l'aise. Rero ntashe urumva nagiye ndataha ndakora, urumva sinagenda kubasaba akazi, je nari umwarimu nakora mu university, ndagenda ndakora.
reintegration yanje ntiyabaye nabi cyane kubera bari banzi muri université n'abatwara barabakorege banzi kuva kera nkiri umunyeshuri nkiri muto ndagenda ndareintegra byagenze neza ivy'umugambwe ntivyarimwo ntibande on m'a pas réintégré mu kazi kanje kubera umugambwe canke iki ntibari bazi n'umugambwe rimwe kuko je ntawe nigeze njya mu buzima bwanje rero nagiye ndi umuntu agiye gukora ndagenda ndakora ndaje no muri administration naritoje apana ibintu bya nomination n'ibindi ndakora kuko nafise inguvu nashaka gukora nyene nkore bishima ndakora mugabo urumva umaze gushika hariya hirya no hino naho utari mugambwe uratanga kubona utuntu hirya utuntu duto dukomantere nitwo wibonera jewe rimwe rero kome umuntu hangira bameze nja nkora akazi kanje kanjanye ibindi nkavyihoza gatoyi kuko urumva ivy'umugambwe sinarimwo sinamu opposa ntivyandaba hama tuvuye kuri point de vue personnel bambe plutôt kuri ivyo vyanshikiye jewe urumva de façon générale iyo periode nari yo 2012 navuye euro 1er mai 2015 entre temps abashaka kubimenya benshi barabizi navuyeyo kuditaraba manifestation zitanguye ama jewe nabona yuko ibintu ntivyari bimeze nabi kubera abarundi bari bamaze kumva demokrasi naho bidoga bari exprima kubera RPA isanganiro je d'ailleurs naho nja gutanga ibiganiro ku isanganiro mugabo beaucoup plus économique naho njayo hari ikiganiro njanjayo akarorero no kubwira ni stevia kijya gitegwa cha stevia je naho nja kugwanira cyane naho nyene cyo bayaga nakantari tuzinanyi naragenda gusigura yuko ari terambere nagenda nkavyema nkabivuga kandi ruva sinatinya byarashika tugahurira n'abasekura ministere sinatinya kubabwira kubera icyo gihe hariho liberté d'expression kandi naje narayibona sinatinya naco nta ndakime natinya hama nkakora akazi kanje bon rero urabona mu nyuma barafunze Bob Rugurika urabona hajya batanguye gufunga Bob Rugurika byari bitanguye kumera nabi kubera hari ibintu byinshi ababikira mu Kamenge bapfuye hehe n'ahandi donc hari ibintu byinshi biba hariho byinshi urumva uri umunyagihugu usanzwe nka jewe nari umunyagihugu asanzwe urumva baravuga ibihuha mugabo twaraba refe abarishwe hariho ba Manirumva bose barishwe bakavuga ibintu Ernest Manirumva Ernest rero tumaze kumva yuko abatanguye kwica abantu je personnellement kubera ibintu by'ubwicanyi nari maze kubibona kuva kera zaciye bitangura kuntera ubwoba franchement parlant urumva bari barenze limite no kuvuga ko ya liberté d'expression ntibari bakitorera barakwica canke bakagufunga ubonye ibintu vyabo rero niho d'ailleurs je sinovuga bon nsa n'uwahunze kuko mfashe indege le 1er mai 2015 nafashe indege kubera ntangoye kubona manifestation mugabo kubera cyane je ntangati munyaje yanje ndazi ko ariko barayumviriza abari bo bose baranyumviriza ndabizi je ndababwiza ukuri nuko sinari hisanta muri sécurité kubera nayo maze kubona abantu bamwe bapfa ba Manirumva bajya babikira mu Kamenge bari bapfuye n'abandi ntirirwa ndavuga narabonye yuko donc aka ibintu bya kera bitanguye kuza hanyuma ajya manifestation nayo yari mu bwoko bwose jewe sinisanta ngo ni ubwoko bw'abahutu canke bw'abatutsi no bari bose mugabo kome hariho une menace grave pour le pouvoir naravuga nti la réaction ishobora kuba brutale donc nagize imana urumva ndahava kirikara iyo ni avantage rero habaye urumva byakurikiye urabibona aba manifesta barabaye infiltré bon sinumva ko babaye infiltré urumva franchement para moi naho ntari muri ivyo ndazi ko bajya ba manifesta contre troisième mandat ya Nkurunziza sibo basabye abapuciste ngo bakubite coup d'état no ntibaririye je nivyo ndavyimvira niko ndavyumvira bari yapara rero urumva urabona puci baye ikarata
bace birara mu banyagihugu barabica harapfa abantu benshi urumva c'était twari dutwe kugwa mu isanganya sinobeshe c'est vrai abapuciste ntabo nshigikiye kubera je sishigikiye puci namashigikira demokrasi au vrai sens du terme kubera iraryoshe je maze kuba mu bihugu byinshi bafite demokrasi murashobora kuba muri abantu mutumvikana ku bintu muri hari aba oppose mugabo umuntu ntumuhora ikintu avuga surtout iyo muri demokrasi umuntu avuze kitagenda neza arakivuga je namavuga kandi n'ubu nguma mvuga nta muntu wandya hama urabona nkuru nziza aratwara agarutse hama kubera urumva bari bahatse kumukura hama abantu bagapfa urumva kugira reconciliation ntiyari gushobora kuba ntayo yashobora kuko yari we yazanye ingorane ubu rero burya muri 2020 je ngira ndamvugisha kuri mbonye urumva nkuru nziza havuye hakaza ujya mutegetsi mushasha president Ndayishimiye je navuga nti narose gize lueur d'espoir dans le sens que il peut réconcilier le Burundi encore pour recommencer hama kugira ngo akore des gestes ziboneka kugira ngo impunzi zitahuke hari abahunze kuva 2015 bisante neza bahunguke mu mahoro mugabo ce que j'ai vu ni personnel au lieu de créer iyo conditions za dialogue za réconciliation urumva ntivyashobotse naho nyene kuko urabona baki bavuga ngo nibaduha abapuci bari mu Rwanda hirya no hino usanga hajemo izindi conflit regional urumva gushika n'ubu urazi ingene iko biragenda byarashitse bugara frontière ejo barugaye frontière nka jewe personnellement narabambwiye na Nyamitwe ambassadeur Nyamitwe namubwiye fermeture ya frontière c'est pas une bonne chose quelque soit ntiwoza kumbwira ngo urafinga ibintu ufise ngo uzingo vy'igihangange kuko nakimenya baravuze par exemple nk'abajya ba Leta tabara bateye ngo baciye hajya ayi mu Gatumba urumva baje bava muri Congo nibaje bava mu Rwanda donc autrement fermeture ya frontière irafite un impact socio-économique sur les populations si byiza cyane uko birafite ingaruka mbi rero bon harabavuga ibihuha byinshi bagasigura rezo baferma frontière n'ibindi à gauche droite byinshi ntawe wimenya kubera sindi hafi simenya mugabo reka tugume tuvuga turabarundi aho turi tubakebure nibugure zijya frontière namba afite nibazo n'abanyarwanda ni bene wacu tuvuga ururimi rumwe dusanga imico nibarondera uburyo bagende baganire mugabo bareke gukora gufata ingingo zifite ingaruka mbi ku banyagihugu batoyi imagine vous je ikintu kintangaza Rwanda riraza ikaguruka igashika ibujumbura mugabo umunyagihugu wo mu Kirundo canke wo mu Kayanza nashobora gusimbira hajya ibutare canke hajya mu Kirundo akajabuka akanywesha n'igitoro kubera gikenye urumva ko bimugirira kingaruka mbi hama abanyarwanda nabo wime narabonye baraterana ibitutsi je sintukana ntakamaro ndumutama ndakuze urabona abanyarwanda baraza weekend barakunda Burundi bakizera kuri Tanganyika bakirira ifi bakanywa ibiyeri bakaja muri boîte bakariha hotel birafite ingaruka mbi ingaruka nziza economique donc ntakamaro kubugarira kandi ntaco bahomba ndimvira ko ata precision bashira ko ngo udakoze ibiri ngo tuzoguma twugaye ndimvira ko bidazokunda ico ni kindi none ubu turi muri 2024 ubuyi turiko turavugana naho ambasaderi Nyamitwe yaje hirya ejo akatubwira ngo ntawe murungitse akaza muri space agashaka ko naho ya critique ivyo abantu bavuga mu space urana space murazorganiza tukazitaba tukavuga baravyumviriza baravyumva turabizi none abantu ko turiko turaganira nibaze tuganira ntuzeyi
ndabona ngaha barimwo mpora ndabona bumva niba tuganiye mu rupfasoni mugabo bareke kuza ari demilitazere baza kudefanda amakosa yakozwe na bamwe bamwe mu mugambo ça ne sert à rien kubera ntuzohindura abadirite ngo babwire ko imfisi yabaye intama ntibizokunda muzanye umutima w'ibiganiro wa dialogue w'urukundo nk'abarundi baciye ubwenge hama tuganire hama tuvugane ivyokogwa ku ngorane ku bibazo bihari yaba ivy'ingorane vy'ibitoro yaba ingorane z'imiti z'ifumbire urumva ivy'ubutunzi ivya socio economique ivy'abarefugee retour des réfugiés tubivugane ivy'amatora je si no politicien d'ailleurs no iyo ngiye muri ntuze mu space nta politique mvuga mugabo urumva jewe ikintu kimbabaje cyane cyane nukubaho kw'abarundi bose ntaravye ubwoko ntaravye umugambo ivyo nivyo biri ku mutima wiwanje gusumba imigambwe bajyaho imigambwe nabo je namba ndaba challenging ndabameta en défi dans le sens yuko bitewe bitebuke bazoza no kuri ama space baratanguye kuza badusigurire neza imigambi yabo kandi uzoza bisigura neza nta nkeka abarundi bazovyumva kuko sagasishwara mu rusi ibintu bigoye cyane kumva twarabonye muri Kenya right muri Kenya generation Z n'abamillionaires baravuye hasi bariyamiriza ingingo za leta za President Ruto ntibaravye imigambi ntibaravye ubwoko nabo nyine bafite ubwoko bwinshi muri Kenya kandi urazi daru passé nabo nyine baragize conflit z'ubwoko baricana mugabo uyu batangiye kuburengera rero nta nkeka ko no mu Burundi moi j'ai espoir ndafite espoir nini abarundi bose cyane cyane abajene mwebwe abajene wirisoro umujene d'ailleurs c'est ça qui m'encourage ama space y'abajene gituma nyankuraja nuko mukwiye gufata ibintu mu minwe mukareka twega batama tugasazura tukagira retraite mugafata igihugu mukacifatira kuko ni cyanyu l'avenir ni yanyu nimwe muse n'umwanya munini imbere yanyu kugira ngo mukigorore mugerageze kugira ngo mufashe abakiri bato cyane cyane bagerageze kubaho neza baronka ubuzi bagire espoir donc hari ibibazo byinshi gusumba aho kuja kuvuga ngo ngo reka ndamutuke ngo nabonye yuko ngo ibi nibi ngo ukarondera ibitutsi by'abantu by'abana nta byavansa d'ailleurs nta bitutsi bizotera ubwo muntu bimuze kuvuga par exemple plutôt que aho kuza uri constructif no kuvuga vugisha ukuri nk'umu adulte comme un adulte hama turabiyo tuje apana kuvuga mukingira ikibaba abategetsi kanaka umuntu yakoze ikosa bivuge uwakoze neza bivuge right ejo umunsi nabonye kuri Twitter ariko bavuga ujya mu ministre du travail ariko aragira clean up ariko aragira cleaning muri ministere kugira kube ari busuma bwinshi ntiyabijya genda bishima sindamuzi mugana avuga nti namba ariko aragwanya ibiturire busuma muri ministere erega naho nyene bihera umwese agakora ibyo ashoboye ahaherereye hama tubandanye tuganira byaratanguye urabona uzoza wese ari wirinyamitwe ari wundi azazanye desije zo kuganira kugira ngo kuneza y'abarundi bose hama kugira du progresse ku bibazo bihari ibibazo birazwe nta gasisiro rumuri tubiganireko dufashe gutorera inyishu kuneza y'abarundi bose cyane cyane mwebwe ugwaruka kugira ngo kazoza kanyu none muze mumare toute votre vie kumwimvira ingwano ubukene ibintu byose urumva c'est comme une vie ratée jewe ndabizi abantu bavutse mu ngwano depuis urumva de 1993 uba c'est plus de 30 ans imagine toi upachiye 30 de ta vie mu ngwano mu bibazo umaze 30 peut-être warize uraheza université urafite diplôme mugabo ntugira akazi kandi ubona ko mu myaka 10 uzo urarusa akazi none ubuzima bwawe bubayeho gute donc il n'y a pas d'espoir ivyo bibazo rero nibyo twategeza kuganira hama abo ba politiciens yaba umugambwe abazotsinda amatora areje ari hirya yejo badakoreye kuri ivyo bibazo
urabereka inzira. Ni urabona nka president Ruto yere numvise ngo yakuye guverinoma yose kugira atangure dialogue, urumva kameme naho namuzi ariko arerekana leadership. Yarumvise Regene Ruwaya finance arayihagarika, iyo etape ya mbere babandanya bagira pression, akwiye guverinoma yose baguma bagira pression, asagira dialogue. Donc c'est comme ça que ça doit marcher, kandi urumva bitebuke hose niko bizogenda. Abajene ntibazosinzira tanke ibintu bitagiye mu buryo mu bihugu byabo. Mbaye ndageza ngaho kugira ngo ndeke abandi bavuge. Merci. urakoze cyane Mutama Maxime. Nama mvuga yuko icyompa abarundi tukaronka abantu badukurira, abantu babonye kahise, bahagaze kwijambo bavuga bati jewe na appartenance politique ndimwo, ariko ibintu ndabivuga uko ndabibona, ndabivuga uko nabibonye. Ni nabo bantu dukeneye cane cane kugira ngo badufashe. Bimwe navuga abantu baje ubunyene na nkuko mubona titre vuga ngo leta ya CNDD-FDD niki abenegihugu bari bayiteze ko itakoze hokorwa iki kugira ngo ivyo itakoze bikogwe, n'ivyo iriko irakora vyiza bishigikirwe, ivyo iriko irakora bibi abarundi bose bavuge bati ibi ni bibi. Abenshi bavuga ati ibi ni bibi, ko nabivuze nta bantu bashobora kubona ibintu cyo kimwe bose. Natanze point of view yanje, ibyo nabona leta ya CNDD-FDD yategezwa gukora itakoze. Muri byo nabivuze ni ibintu bitatu ku bwanje bikuru. Nari niteze nk'umugambwe waje uvuye kugwana mu ishamba, nari niteze yuko ikintu ca mbere uzokora ari uko uzoshengeza abahekuye Burundi bakagandagura intwari ya demokarasi, umushinga ntahe President Melchior Ndadaye. Abo nibo nari niteze ko ico kintu kizoca gikorwa kugira ngo abarundi first of all biruhutse, ica kabiri bavuge bati okay, haratanguye guhanwa. Donc mu majambo make nari niteze kubona ubutungane buca butangura gukora bwigenga, hama bugahana abagiye barakora ibibi muri kahise. Hama ikindi nari niteze yuko umugwi wo kubwirana ukuri, guhana no kurekurirana severe ujaho, kuko hari ikintu bakuyemo guhana barabikuyemo, hanyuma ukajaho uhurikiyemwo abarundi bose mu migwi yose iri mu Burundi, ndetse n'abanyamahanga bakajamwo, kugira ngo uwo mugwi ibyo uzosohora bizobe ibintu bitagira aho bishingiye, bitagira aho vyegamiye cane cane. Ica gatatu navuze kwari ukubona abarundi bose iyo bava bakagera inyuma y'imyaka 10 ikibazo c'amoko kivuyeho mu bintu vy'intwaro no mu mitwe y'abarundi, ata mutegetsi canke umuntu afise amabanga mu gihugu wumva mu mvugo ziwe hari akantu k'ubwoko, hari akantu k'ibintu vy'ibiki vy'intara n'ibikika kimurimo. Ivyo nivyo bintu bitatu nyamukuru je nari niteze, kuko nabona ari umuhari wahora kugwana uvuga ngo uje guhabuza demokarasi. Rero muri demokarasi ntumva neza yuko ivyo bintu bitatu vyategezwe guca vyihutirwa gukorwa, usibye ico ca nyuma conyene, kuko gukura deontology canke ibintu gukura ideology mbi mu bantu si ikintu coroshe, ibintu bisaba imyaka, ariko nari niteze ko ivyo bintu bizoca bikorwa. Rero ntarandireka mp'ijambo abo twagiye ngo mwagiye murashika, hanyuma mugendere cane cane kuri titre uno munsi. Sinashimye ko tuvugira muri rusangi ngo ibi nifuje yuko tuganira kuri sije, hanyuma hokorwa iki, niki kitakozwe na solution ubona. Murakoze. Patriot, ijambo ni ryawe. Habidev wihangane, Patriot yari yaje imbere aramanuka, mu nyuma arasubira araduga, nico gituma ndamuhaye ijambo imbere yawe. Yego Patriot, urashobora gufungura mikro yawe.
Patriote ushobora kuba uriko uravuga mikro ifunze canke sinzi nitiko turakumva mikro yawe irafunze. Bon mu kurindira rero ko Patriote ashobora kuboneka reka Habidev ushobora gufata ijambo. Ego ko Patriote bidakunze reka rero jembe ndamukoreye mu ngata aravuga. Okay, so jewe murakoze Wilson, nkashimira namwe mwese twaje gusangira ijambo. Space ke nikuziko nyene tukaza tukavuga ivy'iwacu iyo twavuye aho dushitse n'ivyokorwa. Umutwe w'ijambo waduhaye ngo leta ya CNDD-FDD ni igiki abenegihugu bari bayiteze ko itakozeho kubiki. So iryo jambo je ndaribona mugabo par contre jewe ndaritahura ati leta ya CNDD-FDD ni iki ahubwo yakoreye abanyagihugu itari yakibabwiye, kuko yaje ivuga ivy'izokora tuyibonera mu vyiriko irakora, kuko ntiwovuga ngo nta murundi yovuga ngo CNDD-FDD ntaco yakoze. Hariho vyinshi yakoze. Gukora ikintu si gukora ikintu muri mwiterambere gusa, urashobora no gukora n'umukono n'ibintu. Aho je ndiko ndivugira leta ya CNDD-FDD ni jambo ryabo Conseil National de Défense pour la Démocratie ni iki nivyo bavuga baracinyijwe ntica ubwoko, hica uburongozi bubi, tusa amateori menshi. Kuri jewe leta ya CNDD-FDD yaje mu Barundi ibaca mu migwi. Hariho abanyagihugu nabo yita abenegihugu, kuko jewe imbere yuko CNDD-FDD iza jewe naragiriye ubuntu ndagenda kw'ishuri, kuko ndazi ko hariho Abarundi benshi batarigize ayo mahirwe yo kuja kw'ishuri, mugabo dusangiye igihugu. Kandi gukorera neza igihugu cawe si ukuvuga ngo waragiye kw'ishuri canke ntiwagiye kw'ishuri. Rero iryo jambo ry'abenegihugu ryaje guca imigwi Abarundi. Leta ya CNDD-FDD ryari twariko twaronse ubutumire bwa Nyamitwe, turaza muri space. Ikintu cica leta ya CNDD-FDD hariho communiqué officiel na communication en parallèle zabo zo mu manama. Imbere y'Abarundi umuntu araza akavuga ngo ibitura guhana ijambo no kugira iki, mugabo mu bikorwa, kuko ibikorwa nivyo twari tuyiteze ko, ntitwari tuyiteze ko amajambo. Hama ibikorwa nivyo bitanga umusaruro, umwimbu. Mu gihe umwimbu tubonye ko uri negative, uri kurahe n'uwari uhari uri kuranyika, turibaza ibibazo hariko hakogwa iki. Tuve mu majambo tuje mu bikorwa. Abarundi abenegihugu, leta ya CNDD-FDD yaje ivuga ko ije habaye akarenganyo ku ntwaro za kera za gisirikare z'amakudeta. Amakudeta yari kubura gute kandi ata demokrasi yariyo? Demokrasi yaje muri 93. Ibindi bihugu byose haba kudeta, ni Buraya hose hari kudeta. Rero haje demokrasi gukuraho ko hace hagandagurwa Perezida Melchior Ndadaye, ni kibazo cari gikomeye ku Burundi, kandi n'ubu twese turacavyicuza kubera twabonye ivyakurikiye. Abarundi rero CNDD-FDD mu vyo vyose yagiye kuvuga ko yarenganijwe. Wilson uravuze ati ico we wari wibaza ati nuko bari gushika baca bavuga ubutungane bukora akazi kabwo, abagize uruhara mwigandagurwa ry'abategetsi mu gihumbi muri 93 intahe ibashengetse bacibwa urubanza, abagirijwe intahe bakubite ubutungane bakubite intahe mu gahanga. Mugabo igihe ga Wilson uvuze intahe ubutungane ntibusimba.
ni naco kibazo twamye tugira mu Burundi. Abaza bavuga ngo turakeneye ubutungane ngo bukubiti bocira urubanza abantu, nabo nyene bari bafise ivyo banyegeje. Ni naco gituma irya leta ya CNDD-FDD mu gusaba uburenganzira bwabo mw'ishamba, urazi ivyo bakora, bagenda ku mashuri y'abana b'incabwenge b'intore nko muri Ibuta, tutagarutse ku vy'ubwoko, ukica kazoza. Ibuta ntihiga umwana uwari we wese, Ibuta yari nka ishuri elite. Ivyo wari kuva ufashe ubutegetsi ukaza ngo bacire urubanza abishe Ndadaye bagusimbe wewe, ni ukuvuga ko ivyo bavuga sivyo bashitse bakora. Bashitse bakora iki? Imigwi abenegihugu, abanyagihugu. Abenegihugu, jewe ntanze experience personnelle, kwanje umunsi wa mbere natangura kumva ijambo abenegihugu naribwiwe n'umukolege wanje, je nari muri direction commerciale, nawe yari muri direction juridique aho twakora. Tamubwira abenegihugu ngo abanyagihugu, acambwira ngo abanyagihugu ngo nibisigura ngo kunya mu gihugu. Okay, je ndamubwira okay, abanyagitega tuja tubita ko ari abantu banyigitega, abanyamwaro. Donc baca bafata barengera kugira mu manama yabo bagende bumvishe bajya abana ubu tubona ubu birirwa baraza batuka abantu, no ngaha bariho baruzuye batuka abantu kubera ikintu bavuze sikosa ryabo, nibo barezwe gutyo. Ni naco gituma navuze ati Willy Nyamitwe yaraje muri space. Hypocrisie murazi, twebwe abanyafrika turafise ibintu vy'imico, tugira ubuntu, tugira iki imbere y'abantu, duhagaze turagira ico kintu. Mugabo raba ibikorwa nuko umuntu afise utugwi tw'abana abesha ngo nibo banyene Uburundi. Twe ubu turi mihiganwa n'ibindi bihugu, turi mihiganwa n'isi. None ubu unye ko bisi ibiciro vyaduze, atakintu kikicubakwa mu Burundi, atamazu, ataburaro, ubuvuzi. Genda urabe ibitaro vyose Prince Regent Rwakarede ibibera, wibaza ngo bikoroka ku munyagihugu canke ngo ku mwene gihugu? Bikoroka ku Murundi. Ingaruka zigaruka kuri twebwe. Jewe rero kuri jewe leta ya CNDD-FDD yabaye umuvumo udashobotse ku Burundi. Ntibisigura ko leta ya CNDD-FDD itoronka abarundi bari muri yo bahindura ibintu, kuko abari muri CNDD-FDD n'abarundi nkatwe. Nimba ari abarundi nkatwe, igihugu kizokubakwa n'abarundi twebwe nyene. Uwitwaza ngo kera ngo hari abacishe ukaja gukosora abandi ubatuma urutoki, ukaza nawe gukora nabi, tugeza aho tuvyemanga tukabivuga nk'ibi inye nuko tubivugira kuri space. Ubu nye nta kirazira kikiri mu Burundi, upfa kuvuga baguca umutwe. Ni naco gituma abantu batonda kuri bisi ntibavuge, ni naco gituma umuntu baza bakamutuka, wibaza ngo uranka Burundi. Nanka Burundi gute? Ndabukunda Burundi. Nta muntu yigisha gukunda mama wiwe. Umuvyeyi arakonsa utazi ubwenge, ufise urukundo muri wewe. Si umuntu avuga ngo urakunda mama kugusunza, ntibishoboka. Umuvyeyi wacu n'u Burundi. CNDD-FDD bayihaye manda canke yarihaye manda yo gutwara Burundi ku ngufu canke ku neza, ibwira abarundi kwigira batware. Je naravye akantu Metusera ujya yahora se ari muri FNL avuga, kandi siwe maze kukumva.
avuga ati hako twotwagwa n'umututsi neza adutwara neza twopfuma twicwa n'inzara dutwaye n'umuhutu tugashaka tukicwa n'inzara mugabo ari umuhutu twite imagine ntitukiri ikibazo si ubwoko ikibazo abarundi turakwiye abakurundi turakwiye kumva ko turi abarundi turakwiye kwiyambika agatamana kuko tutiyambitse agatamana bizotugaruka ko twese nimba bitatugarutse ko je rero reka ntange isubiza ijambo umuntu wese yumva yashavuye soba ashavuye ku gatwe kiwe kuko ubwo Burundi niko ndavuga nanje burantera isoni n'ubwanje mugabo nzoguma ndabukunda kandi ndabukoreramo ibintu bitari bike gusumvya ivyo bintu byose bibura ndashiramwo inyungu intererano yanje murakoze. Urakoze cyane Habidev. Nibutsa yuko nkuko nabivuze abantu twese dufise uko tubona ibintu dushobora kubibona ugutandukanye ariko ubwo butandukane bwacu mu bisanzwe ahari demokarasi ubwo butandukane n'izo nguvu zacu kuko mu byo Habidev avuze wewe uri mu butegetsi ushobora gukuramwo 3 4 ubona ati byogenda gute kugira ngo singira abarundi 100 ca 100 igihumbi miliyoni 2 biyumvira nka Habidev no bigenza gute kugira ngo nabiyumvira nkawe nawe ubwiwe ejo hirya ejo ashobore guhindura uko abona ivyo avuga. Iyo niyo mu bisanzwe iyo niyo critique nziza umutegetsi yategezwa kugirako apana kumva yuko ko umuntu avuze ibintu ko we utabibona ugaca wumva ati ico muma no mumesa ico muma no mufunga oya iyo critique yategezwa kugufasha ngo nokora iki mbega ivyo avuga nokora iki kugira ngo ejo ntazosubire kubibona uko ni giki nohindura ni strategy zahe nokoresha kugira ngo ivyo ariko aravuga bihinduke ejo nawe atangure kubona yuko ndiko ndakora kuneza igihugu. Patriot wari wasavye ijambo amucuragenda hama menga hakurikiye witwa Jean Buzubona hanyuma umupupuzi murakoze. Murakoze Wilson kumpa akanya ko kuvuga hano reka ntangure ndabaramutsa nongera ndamutsa bitavye no space ni space ngirakamaro kandi jewe nk'umupatriot ndakunda abantu baganira bakaganira bahuza ico twita productive discussions. Jewe rero mumbabare ndashobora gutwara nk'akanya kangana nk'iminota 5 kugira ngo tugende dutahurana buke buke. Umutwe w'amajambo uvuga ngo leta ya CNDD-FDD ni iki abene gihugu bari bayiteze ko itakoze koko gwiki sinzi muriko maranyumva. Yego turiko turakumva. Murakoze. Ikintu ubwa mbere twari dukwiye kubanza kwibaza ni kimwe. Twari dukwiye kubanza kwibaza mbega ni giki catumye CNDD-FDD ivuka yavuze ryari habaye iki yaje gukora iki kuko kuvuga ngo ibyo twari tuyiteze ko itakoze kandi kibandanya gutwara igifise opportunity zo kubikora habaye mwe ukwihera kukira cyari ku butegetsi irafite akanya ko kubikora ibitarakora ariko tutibagiye ko hari ibyo imaze gukora. Ubwa mbere CNDD-FDD yavutse nk'umuharugwana inyuma y'igandagurwa bunyamaswa
shirako bunyamaswa ry'incungu ya demokarasi mu Burundi. Umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye abarundi twari twitoreye atagahato biciye mu matora. Amaze kugandagurwa akagandagurwa n'abaministre biwe, Ndadaye Melchior yakurikijwe isinzi ry'abarundi bagwiriyemwo abo mu bwoko bw'abahutu. Tugenda turabivuga, sindiko ndazana ubwoko ariko ndugenda tutahura tubone ibintu byavu higanjemwo abahutu baricwa bunyamaswa, abandi barangazwa mu gihugu c'amavuki. Ibintu birayangara, igihugu mu gihugu harabamarira n'amaboro. Niho abarundi b'intwari batari banezerejwe n'ubwo rupfu rw'abarundi sinzi n'umukuru w'igihugu wabo bari beje kwitorera, bishira hamwe bagira umuhari urwanuharanira demokarasi mu Burundi. Ari nayo mpamvu ndabona babwire ko CNDD-FDD uno munsi ntigira uwiyoboye. Sinovuga ngo utrafise umunyamabanga, ariko CNDD-FDD n'umugambwe w'abene gihugu. Nta muntu avuga ati jewe niyi wanje mu mufuko mu minwe. CNDD-FDD, Conseil National pour la Défense de la Démocratie, umugambwe w'abene gihugu. Niyo mpamvu nagomba kubabwira ko CNDD-FDD yakiriye igihugu kirimo abene gihugu imitima itaratekana. Igihugu cyari kikirangwamwo akajagari mu bisata nka byose by'igihugu. Yakira igihugu novuga ko kiri presque vide, kavuga mu by'ubutunzi. Ikintu CNDD-FDD yabanje kwihutira gukora kwari kubanza gutekanisha abarondera umutekano, amahoro aramye mu Burundi. Ibi yarabigeze ko kuko no munsi tuvugana mu kwezi kwa Mukakaro 2024 abarundi baratekanye, nubwo hari abakigerageza kubandanya guhungabana bene gihugu. Kuko ikintu ca mbere kwari kubanza kurondera ko amahoro n'umutekano byiganza mu gihugu, umwene gihugu akaryama akaruhuka atari kararara rubunda. Kuko amahoro n'umutekano ni karahara mu ruganda ntibacura. Imigambi yose twokwiyumvira gukora, amaproje ibi byose turiko turavuga itaragerako, ntibyoshoboka ko inabigerako mu gihe n'amahoro n'umutekano bidakunda. Dusubira inyuma gato, mu ntwaro zatanguriye CNDD-FDD mu bajejwe umutekano mu Burundi. Yo ndakunda kuvuga ukuri ko turiko turaganira, inzego zijejwe umutekano mu Burundi zari ziganjwemo ubwoko bumwe, ubwoko bw'abatutsi. Nta muhutu yahirahira ngo yinjira mu gisirikare cy'u Burundi, byari bigoye, mu gipolisi kwari uko. Ariko CNDD-FDD namaze gushika ku butegetsi, abarundi bose babyisanzemo bahabwa uburenganzira bwo kwinjira mu nzego z'umutekano, igisirikare n'igipolisi barimwo bose ubu. Iyo ni achievement. CNDD-FDD imaze gushika mu gihugu yasanze abarundi bari mu mibereho mibi. Nuvuga nko mu bisata by'indero, ubuvuzi, aho abantu batari bagishoboye kurungika abana babo ku ishure bazira ubwoko bavamwo cyangwa ubukene. Ijambo rya mbere umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yashikirije abarundi, yavuze yuko abana bose biga mu mashuri y'intango ya leta biga ku buntu. Ibyazamuye urugero rw'abana b'abarundi baca ku ishure, kandi ibyo yabaye ingingo nziza yakoze ku bana bose bo mu Burundi atabwoko buvuyemo. Twende turasulinya, aravuga ko ababyeyi bibungenza babyara ku buntu mu bitaro n'amavuriro bya leta, kandi abo babyeyi bose nta vangura ryabayemo, bose babyaye ku buntu. N'ubu umugambi urabandanya. Twibuka ko kera imbere y'umuzi wa CNDD-FDD kugira ngo umubyeyi yibaruke
mu gihe akenye. Tuvuze umuntu akenye, kera hari abo bita ngo n'abanyabirato. Umuvyeyi aba ku mutumba ruguru agiye kwibaruka akagira imana bagakogwa, yarako kuguma mu bitaro kubera kubura amahera yo kwibaruka. Ariko no munsi babibaruka ku buntu ataruhera na rumwe batanze ku bitaro n'amavuriro vya leta, kandi ibyo biba ku bavyeyi bose b'abarundi. Iyo ni achievement. Sinogenda ido nido ku byaranguwe n'umugambwe CNDD-FDD, ariko ikintu nyamukuru nagomba kuvuga n'ubwigenge n'uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro mu Burundi. Ino space irikiraba kubera demokarasi, kubera ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro byazanywe n'umugambwe CNDD-FDD. Nibyo irikiraca kuri Twitter ni y'abanyamerika Elon Musk, ariko mu Burundi hari uburenganzira bwo kuyibaninga ku butaka bw'u Burundi ntihakorerwa. Ariko abene gihugu kubera ko bafise ubwigenge mu gushikiriza ibyiyumviro byabo, ni nayo mpamvu mbona n'amaradiyo yagwiriye. Ariko bitavuze ko kandi mu gushikiriza ibyiyumviro, tuvuze gushikiriza ibyiyumviro ntibivuze ko umuntu aca atindero canke ushurenga urugero cyangwa ukarenga urubibe. Bivuze ko bikorwa ibyiyumviro urabishikiriza, ariko mu ndero n'urupfasoni, kuko ntiwoca uzahajya ngo utangure gutuka igihugu, gutuka inzego, ngo kubera uri muri demokarasi kuba kwihangana. Biba haki nama nabivuze. Rero ngerageje kuvuga mu majambo make, CNDD-FDD yaje ku butegetsi ije gusubiza ijambo abene gihugu, demokarasi, abene gihugu b'abarundi, kugira ngo babeho mu mutekano, bagira uburenganzira ku by'igihugu, kandi bongere bagira uburenganzira icyo twita droit à l'expression mu gihugu cy'amavukiro. Kera nta muntu ihagarara hajya ngo yivugire ibyo yigombe, baronderwa buhoho. Sinovuga ngo uno munsi ngo birera de akaca nke kariya gacafuza igihugu gakozwe n'umwe mu butegetsi ntibabura. Ari nayo mpamvu utosora ijisho gifuko, sinzi uko babivuga, yamiza akatsi mu jisho, baraza baracishamwe akanywafu ku muntu agoramye. Rero nagomba kuvuga CNDD-FDD uno munsi umutekano yarawuronde, urahari, amahoro arahari, abene gihugu baridegembya. Ari nayo mpamvu ihangiro ryayo ari ugushishikara imigambi igeza ku iterambere